mu gihe hari haciye iminsi dufise akagorane aho ibitabo by'inzira byari byatevye gatoya aho tubigurira. Ubu rero twashaka kubamenyesha yuko gushika uno munsi pasiporo zose z'abantu barishe twamaze kuzikora, kiretse utudosiye duke aho usanga harimo akantu kabuze muri dosiye y'umuntu, abo nabo ni bakeya cane. Muraza kuzibona usigitigiri mu mutwe mugabo zirarenga ibihumbi ndwi. Turazi yuko byatanguye gucumagira gatoya kuva mu kwezi kw'icumi, ariko umuntu wese yarishe pasiporo yiwe afise iryahesu yari heko amafaranga aza gutora pasiporo yiwe arayironka. Mwebwe rero abamenyesha makuru ahubwo tukabasaba yuko mwodufasha kugira ngo iyo nkuru abantu bayimenye kugira ngo baze kuzitora. Tukaca tubamenyesha rero ingene ubu dugiye gusubira gukora. Twarasuye kwakira abantu bashasha itariki 3 z'ukwezi. Uno munsi rero turabona yuko abantu batanguye kuza ari benshi cyane ku buryo budasanzwe. Tugasaba rero yuko abantu bogenda kwiyandikisha aho baherereye, kuko abantu bose baje ngaha bisha bitugora kubakira, dusanga bidashoboka. Turabwiye yuko hariho amagishe unique 10 mu ntara. Imuyinga hariho gishe unique, Ingozi hariho gishe unique, mu Kayanza hariho gishe unique, Igitega hariho gishe unique, mu Rutana hariho gishe unique, Imakamba hariho gishe unique, Ibururi hariho gishe unique, Imwaro hariho gishe unique, mu Cibitoke hariho gishe unique, na Bubanza hariho gishe unique. Nagira umuntu asubira kugira déplacement ava Imuyinga akamara iyinga ari ngaha Ibujumbura ngo aje kurondera passport, sivyo? Kandi ashobora kwiyandikisha hariya nyene atayinga n'imwe ishobora kurengana tutayimurungikiye passport.